kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice ca 5 cose. Ni igice ca 5 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 39. Kadusome Luka igice ca 5 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 39. Umutwe w'amajambo handitse ngo Yesu arobesha ifi nyinshi. Nuko ishengero riko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana, yarahagaze ku musenyi w'ikiyaga c'i Genezareti. Abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Izo nsenga bo ku kiyaga bazita imikwabu. Umurongo wa 4. Ahejeje kuvuga abarira Simoni ati, igira mwidamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishyura ati, erega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize baroba ifi nyinshi cyane, insenga zabo zigomba gucika. Bakura abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza amato yombi, agomba kudobera. Ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati, vaho ndi mugenzi, ko ndi umunyavyaha. Kuko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barovye. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo nabo baratangara, bari bafatanyije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati, ntaco utinya, uhereye none uzoroba abantu. Bahejeje gushikana amato yabo ku nkombe, basiga vyose baramukurikira. Umurongo wa 12. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu akiza umunyamibembe. Ikindi gihe ari mu gisagara kimwe muri ivyo, haza umuntu ajejeta imibembe. Abonye Yesu yikubita hasi yubamye, aramwinginga ati, mugenzi, ukunze woshobora kumpumanura. Aramvura ukuboko amukorako ati, ndakunze, humanuka. Imibembe icimuvako. Aramwihanikiza ngo ntagire umuntu abibarira, ariko genda wiyereke umuherezi, utange ivyo guhumanurwa kwawe nk'uko Mose yabwirije, bibe ikimenyetso kibabera icabona. Ariko inkuru yiwe irushiza gukwira, ishengero ryinshi rikoranira kumwumva no gukizwa indwara zabo. Ariko we yigunga mu bugaragwa asenga. Umurongo wa 17. Umutwe w'amajambo avuga ngo Yesu akiza ikimuga. Ku munsi umwe muri iyo yarigisha. Abafarisayo n'abigisha ivyagezwe bari bicayeho, bavuye mu mihana yose y'i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu, kandi ubushobozi bw'Umwami Imana bwari muri we bwo gukiza indwara. Maze haza abagabo bazanye ikimuga bagiteruye mu nderuzo, barondera ingene bacinjiza ngo bagishire imbere yiwe. Babuze aho bocinjiriza kubw'ishengero, burira hejuru ku nzu, bagicisha mu mategura ayisakaye, bacurutsa mu nderuzo hagati y'abantu imbere ya Yesu. Abonye ukwizera kwabo, aravuga, tewe muntu, ivyaha vyawe urabihariwe. Abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo batangura kwiburanya, bati, uyo ninde arogose? Ninde ashobora guharira ivyaha atari Imana yonyene? Maze Yesu amenye ivyo biburanya, arababaza ati, mwiburanye ibiki mu mitima yanyu? Icoroshe ni kihe? Ni ukuvuga ntuhariwe ivyaha vyawe, canke ni ukuvuga ntivyuka ugende? Ariko kugira ngo mumenye ko Umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guharira ivyaha, abwira ico kimuga ati, ndakubariye, ntivyuka wikoreye inderuzo yawe utahe. Aca avyuka imbere yabo, yikoreye inderuzo yararyamyemo, arataha ahimbaza Imana. Bose barumirwa cane, bahimbaza Imana, bategwa n'ubwoba bwinshi, bati, uyu munsi tubonye ibitangaza. Umurongo wa 27. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu ahamagara Lewi umutoza kore. Ivyo bishize,
arasohoka abona umutoza akora yitwa Lewi yicaye aho yatoreza ikibuguru. Aramubwira ati nkurikira. Asiga byose ava hasi aramukurikira. Lewi amurondereza izi mpano nyinshi mu nzu yiwe, kandi hari abantu benshi b'abatoza akora n'abandi bicaranye nabo basangira. Abafarisayo n'abanyabwenge byanditswe bafatanye nabo bidodombera abigishwa ba Yesu bati niki gitumye musangira n'abatoza akora n'abanyabyaha? Yesu arabishura ati abakomeye ntaco bagombera umuvuzi atari abagwayi. Sinaje guhamagara abagororotsi, ariko naje guhamagara abanyabyaha ngo bihane. Umurongo wa 33 umutwe w'amajambo uravuga ngo ibyo kwisonzesha. Nabo baramubwira batabigishwa ba Yohana barisonzesha kenshi bagasenga, n'abafarisayo nuko, ariko abawe baririra barinwera. Yesu arabaza ati mbega mwoshobora mute kugera abatowe ngo bisonzeshe bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hari iminsi izoza kandi umukwe niyabakugwamo bazoca bisonzesha muri iyo minsi. Kandi abacira umugani ati ntawotabura ikiremo ku mpuzu nsha ngo acomeke ku mpuzu y'umushire. Uwogira atyo yoba atabuye nsha, kandi ikiremo atabuye kuri nsha nticomatana n'iy'umushire. Kandi ntawotara umutobe wa vino mu mikuza y'isati bombotse, kuko vino yoturitse iyo mikuza igashirira hasi, imikuza igapfa. Ariko igikwiye ni ugutara umutobe wa vino mu mikuza misha. Kandi nta muntu yanyoye vino ihiye yogomba umutobe, kuko avuga ati ihiye niyo nziza. Nimwakire ijambo ry'Imana. Twasomye byinshi, bitangaza byinshi byabaye, ariko nkundira ndakore nti kubw'ijambo ry'Imana birakunda. Mukundwa, kubw'ijambo ry'Imana birakunda. Yaba barovye ifi nyinshi ni kubw'ijambo Yesu yavuze. Yaba uyu mnyamibembe yakize yamukoze ko aravuga ati ndabikunze kira. Yarakijije ibimuga, iki kimuga arakibareta ukwizera kwawe. Ewe muntu, ibyaha byawe urabihariwe kubera ukwizera kwabo bagenzi be bari bamuteruye. Yabariye rero ati nkurikira, ari umutoza akore, yaharugwa mu banyabyaha aramukurikira, haba umunezero. Mukundwa, kubw'ijambo rya Yesu, kubw'ijambo rya Data, kubw'ijambo ry'Imana birakunda. Ureme birakunda. Ico yakubariye kirashitswa, kuko wasezeranye no kwizigirwa uragahezagirwa. Ugira umunsi mwiza, ugira ijoro ryiza aho uherereye hose, abatwumva aho muherereye hose ku isi. Imana ikugire neza wowe n'abawe no mu vyawe. Urakoze kudutega yombi, kandi urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Ibihe byiza. Bye.